Ni kuri Shiramatsiko TV wahashitse, uyu ni umwanya wo gukurikira isango ry'amakuru twabateguriye, amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru aba ariko aragarukwako cane mu birabana na politike, umutekano, bijanye n'agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyose muba mwanyegejwe biba biriko biragarukwako cane. Tugiye kubagezako amakuru ahambaye cane, n'amakuru ari kuvugwa mu birabana na politike. Icuka si ciza hagati y'abategetsi bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru tugiye kurabira hamwe ibijanye n'intambara y'ubutare iriko iraba mu bategetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye ntariko ararabana ryiza na Giras Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka. Ivyo bapfa nta bindi ni ubutare. Muri ano makuru turaza kurabira hamwe icuka cibi gikomeye cane hagati y'abarwizatunga, umukuru w'inama nshingamateka ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho iyo ntambara ibandanije kuduga ku murindi uteye ubwoba. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa, aho ngibingibi bishobora no gutuma haba ikintu kibi cane batari biteze. Umukuru w'inama nshingamateka Giras Daniel Ndabirabe aravuga amajambo akomeye cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho muri kino gihe hariko haribazwa ari umukuru w'igihugu n'umukuru w'inama nshingamateka ninde afise inguvu nyinshi. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi muba mwanyegejwe biba biriko biragarukwako cane, aho kuri ubu ngubu ibihangange biriko birahaguruka biravye ingene igihugu kiriko kiratwarwa, aho babona yuko igihugu cyaguye mu vyara vya Bansumirinda. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane, ngo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye burashobora gutembagazwa bivanye nuko ubwo butegetsi biboneka yuko ataco bushitsa ku gihugu. Bamwe n'abandi mu bakuriye mugambwe CNDD FDD bavuga yuko igihugu cyahejeje gupfa bihereye mu kwica umugambwe, kuva igihugu bagishira mu maboko ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni ibintu vyinshi bikomeye tugira ngo tugaruke ko muri ano makuru twabateguriye. Nimba utaravyironda kuri sabone, koresha kano karyo kugira ngo uzubana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, reka dutangurire ano makuru yacu ku ntambara y'ubutare hagati y'abategetsi ba CNDD FDD. Amagorwa y'umushingamateka yambuwe imodoka kubera ubutare, ndetse n'iyo ntambara nyine iri hagati y'ibihangange hagati y'umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'igihugu, ninde afise inguvu nyinshi. Nicyo kibazo kiriko kiribazwa na bamwe n'abandi. Kubera iki hari umushingamateka yambuwe imodoka agataha n'amaguru? Ninde yatanze urusha rwo kwambura iyo modoka umushingamateka? Yemwe byagenze gute ngo umwana wa Daniel Giras Ndabirabe ari we aba ubudasanzwe mu butare? Kubera iki hari ubutare bwafashwe ariko ababufatanywe bakaguma bidegembya? Kubera iki hari abadafise uruhusha ariko bakabandanya bimba ubutare? Izi nguvu yemwe bazikura hehe? Reka tubigaruke ko mu vyo twabateguriye. Ivyo nivyo bigize inkuru ndende nyine iri mu matohoza twakoze, intambara y'ubutare. Muri ano makuru nyine turagenda tubigarukaho. Reka dutangure tubanze tumenyeshe canke twibutse ko duheruka gushikiriza ifungwa ry'umushingamateka Vincent Ndagijimana hari ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uwo nawe akaba yahoze avuga rikijana aho mu Kayanza, haba mu Kayanza abanyagihugu canke kwigarurira ubutungane, aho twarerekanye ukuntu Vincent yariko
ararwanira amafaranga yitwa rwiwe yashika imiliyaridi 50 z'amarundi yagira anyagwe na bagenzi we babiri Uwiragiye François Batazira Mayondori na Hategekimana Reveriye Batazira Amusteri bari basanzwe bafashanya kwimba ubutare muri komine Kabarore intara ya Kayanza mu ndinganizo ya kera ubu yahindutse nyine zone Kabarore intara ya Kayanza aho twababwira yuko mu kwimba ubutare bakorera mw'ishirahamwe Komebu risanzwe ryimba ubutare bakagira n'ishirahamwe rindi rijejwe gushora ubutare ryitwa BMI Burundi Mining Export rifise icicaro muri karitsiye ya 10 Ngagara ari naho nyine haheruka gufatirwa amatoni menshi y'ubutare nkuko tuza kubigaruka ko imbere twongere twibutse ko igihe Vincent yapfungwa yariko yiyamamariza kuba umushingamateka mu matora aheruka yo mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2025 aho bamwe mu bagenzi we ntibigera bashaka ko Vincent yoba umushingamateka kuko bavuga ko azoba agiye kubamenera amabanga. Ni inkuru twatambukishije kuri Mboneshakure Shiramatsiko TV mushobora kujyaho kuba batarayikurikiranye mukayikurikira. Icyo gihe twarerekanye ko urubanza rw'ayo mafaranga rwaciriwe mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma Vincent Ndagijimana yararekuwe arataha aho yari yamaze kwirukanwa no kuvuga gukumirwa muri rya shirahamwe Komebu risanzwe ryimba ubutare. Bidatevye Vincent baramugize umushingamateka ariko aho hose bamwe bagenzi we bagumye bamugwanya cane kuko bamwagiriza ko yabameneye ibanga ry'ubutare igihe Vincent Ndagijimana yavuga imbere y'umukuru w'igihugu ko muri Kabarore basigaye bimba ubutare burenga itoni 25 buri kwezi. Tukaba twabwira ko icyo gihe hari ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa12 mwaka 2022 mu ntara ya kera ya Kirundo. Kuva ubwo Mayondori na Amusteri baciye bashavurira cane Vincent Ndagijimana ari naho bategura kumwomora no kuvuga kumukura mu vy'ubutare ariho haciye hafungisha hafungwa uwo Vincent nyine bigizwemwo urare n'ivyo bihangange mu kwimba ubutare baca bategura ukuntu bazomwambura ubutunzi bwose yakuye mu butare kugira bamukeneshe. Ivyo turaza kubishikako imbere muri iyi nkuru ndende twabateguriye. Mu nyuma rero umukuru w'igihugu yaciye agomba kwigiza kure Mayondori na Amusteri ariko ntivyamworoheye na gatoya. Abo babiri bamaze kubona ko umukuru w'igihugu agiye kubiyambura baciye bakomeza ubucuti bari basanzwe bafitaniye n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Girase Ndabirabe ubona ko asanzwe avaho mu Kayanza. Kugira babishobore baciye biyegereza umwana wa Ndabirabe yitwa Jordani Ndabirabe imfura yiwe baca bamugira umuyobozi mukuru Directeur General wa rya shirahamwe ryabo Komebu. Gushika ubu rero uwo mwana w'urongoye inama nshingamateka niwe Directeur General muri Komebu aho Mayondori na Amusteri bari bahejeje kuronka izindi nguvu zihambaye zo kwimba ubutare muri Kabarore ataco binona ahaturutse intambara ikomeye ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'inama nshingamateka Girase Daniel Ndabirabe tubandanya tubereka muri ino nkuru. Imbere yo gushika kure tubanze tugaruke ku bucuti budasanzwe hagati ya Ndabirabe n'ivyo bihangange vyimba ubutare.
tukaba twabwira ko kuva batanguye gushika ikabarore kwimba ubutare Amusiteri na Mayondori bari begereye abategetsi muri CNDD FDD bakorana n'umutegetsi abagezeho muri ako kanya. Reka twihoze ivy'akahise ku ntwaro ya Nkurunziza. Igihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye agiriye amabanga, ivyo bihangange vyaramwiyegereje biramwereka ukuntu bazahora basangira bamugemurira amafaranga ava mu butare. Ivyo vyatumye Amusiteri na Mayondori eka nabo bari kumwe na Vincent baca baronka inguvu zidasanzwe, kuko n'umukuru w'igihugu yaciye agirwa ko avuga ko ahagaritse amasezerano yose y'abahora bimba ubutare ku ntwaro ya Nkurunziza ngo kuko yasanze arimwo amanyanga akomeye cane. Ico gihe nyene abantu ntibamenye ko Ndayishimiye yarahejeje kubaha inguvu zidasanzwe kugira batabagaze imisozi yose ya Kabarore atacamira. Tukaba twababwira ko aho ni naho Vincent yakuye inguvu aca aba igihangange mu gihugu cose, kuko yaciye atangura kunyaga amatongo y'abanyagihugu, yigarurira ubutare aho yica uwo ashatse agakiza uwo ashatse. Ubona ko yari yarashizeho urwego rw'imbonerakure nk'uko twigeze no kubibashikiriza hano kuri ino mboneshakure, igihe imbonerakure ziwe zagandagura umunyagihugu ku igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 bamwagiriza ko yashoye ubutare mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ku batarakurikiranye iyo nkuru nyine mwajya kuri ino mboneshakure mukaraba ivyo twari twashikirije ku bijanye n'iyicwa ry'iyo mbonerakure. Muri ico kiringo ca Ndayishimiye niho Ndabirabe yatorwa kurongora inama nshingamateka nyene, aho vya bihangange vyaciye bikomeza ubucuti vyari bisanzwe bifitaniye na Ndabirabe, kuko bari bagumye bamwiyegereza buke buke nk'umwe mu basendede FDD akomeye avuka aho mu Kayanza. Ndabirabe amaze gutorwa kurongora inama nshingamateka, Amusiteri na Mayondori baciye bamugabira inzu nziza muri quartier ya Cyenda Ngagara, ari naho yahoze aba mu kiringo ca mbere co kurongora inama nshingamateka, ariko ubu aherutse kwimukira muri Mutaga Noru hafi ya Mosyo, aho naho nyine inzu abamwo yayigabiwe n'umushingamateka Olivier Suguru bene umurwizatunga Kazohera Veneranda kubera amanyanga bakorana. Ivyo navyo tuzobishira hanze mu matohoza yacu turiko turakora. Dusubire inyuma gatoya, twababwiye ko Ndayishimiye yashatse kwigiza inyuma Amusiteri na Mayondori aca agomba kugumana na Vincent kuko yari amaze kumwibira ibanga, ariko ntivyamworoheye kuko bobo baciye bigumanira na Giras Daniel Ndabirabe. Intambara bavyuye intambara ikomeye cane hagati y'umukuru w'inama nshingamateka na Perezida Evariste Ndayishimiye, umugambi wo gukinisha umushingamateka Vincent n'ukuntu yanyazwe imodoka yiwe. Nyuma yaho ivyo bihangange bipfungiye Vincent kugira nabe umushingamateka, umukuru w'igihugu yarakoze ibishoboka byose kugira Vincent arekurwe eka araba umushingamateka. Kuvaho Amusiteri na Mayondori baciye batangura gukubita urutoki bahiga Vincent, bongera bategura ukuntu bomunyaga ibintu byose yakuye muri urwo butare. Ubwa mbere baciye biga ukuntu botangura kumunyaga imodoka nziza
ya double cabine Vigo, aho baciye bamwagiriza ko iyo modoka bari bayimuhaye kubera ivy'akazi none ategerezwa kuyisubiza. Vincent nawe yaranse kuyisubiza kuko wewe avuga ko yayiguriye Amstel ku giti ciwe nk'umugenzi. Aho impari zaciye zaduka barabura n'uwuri ubahuze, niho Amstel na Mayondori baca bategura ukuntu iyo modoka bazoyifatira indani ahakorera inama nshingamateka, ariko izo mpari zarashikiye umurwi ujejwe amategeko mu nama nshingamateka uca ubabwira ko bokwitura ubutungane. Umushingamateka ataha n'amaguru. Inyuma y'izo mpari zose Amstel na Mayondori bifashishije Ndabirabe baruhiye gutwara ya modoka, aho hari kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2025. Vincent yaratonze mu nama nshingamateka na ya modoka ya Vigo nk'uko vyari vyamye. Amstel yaciye arungika imbonerakure Abeli Aishakiye yahoze atwara imbonerakure muri Butanyerera, ubu akorera muri Komebu, iza gusohora ya modoka. Wa murwi ujejwe amategeko mu nama nshingamateka warasemereye uravuga ko ivyo bitabaho, ariko Ndabirabe yavuze irya nyuma ati imodoka ni muyisohore muyitware. Imodoka iba iragiye. Umushingamateka Vincent aca asigara yimenya uburyo ataha iwe. Tukaba twababwira yuko nyuma y'ivyo tugiye kugaruka ku vyabaye n'ubundi, ariko tubanze twibutse ko kw'igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu yumvikanye yakoze cane, ariko aratuka Amstel na Mayondori imbere y'abantu mu Kayanza ko ubutare bw'Ikabarore babuhejeje hasigaye hari ibinogo gusa, ariko atana icumi ryigera riboneka. Ariko ayo majambo yahereye aho nyine. Babandanije biyimbira mu gihe abantu bari biteze ko umukuru w'igihugu agiye guca afata ingingo ruhasha. Twibutse kandi ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaherutse gutangariza abarundi ko ahagaritse abahora bimba ubutare batazwi badafise uruhusha, harimwo abamaze igihe bimba ubutare ariko baterekana iyo bashize amafaranga, kuko atani 10 rigera rishika mu kigega ca leta. Aho mubo yavuze harimwo ishirahamwe Komebu, harimwo BMI rya Amstel na Mayondori. Bidatevye umukuru w'igihugu yaciye asubira kubagabisha abantu vyitwa ko bafise ubutare ariko butazwi muri leta ko babushikiriza leta hakiri kare. Aho Evariste Ndayishimiye yavuze ko hamwe hogira uzafatanwa ubwo butare buzoca bushirwa mu minwe ya leta, kuko buzofatwa nk'amagendo. Ntivyatevye kandi kw'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025 umushikiranganji mushasha mu vyo ajejwe harimwo ubutare Hassan Kibeya nawe nyine yaciye agabisha abimba ubutare badafise uruhusha n'abafise ubutare banyegeje mu mazu. Ariko igitangaje Amstel na Mayondori barabandanije bimba ubutare gushika uno munsi. Amatoni menshi y'ubutare aheruka gufatwa
Mu gice tugira ngo tugaruke ko gikomeye cyane muri ino nkuru ni ikijanye n'ubutare buheruka gufatwa. Tubibutse yuko umukuru w'igihugu n'iperereza ryiwe barashoboye kumenya ko aho kuri BMI hari ubutare bwinshi buhabitse. Umukuru w'igihugu yaciye arungika igipolisi kihacunga ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kw'icumi na kumwe mwaka 2025 niho baca basanga habitse itoni 100 z'ubutare bwa lithium. Izo toni zose zaciye zipakirwa barazitwara, ariko naho ubwo butare bwafashwe nta yindi ngingo yafatiwe bamwe bene ubwo, eka vyabaye mw'ibanga ntangere. Ikigeretse kuri ivyo, abo bose babandanije biyimbira ubutare ukuri kwamye gushika uno munsi. Aha rero niho abantu bibaza nimba umukuru w'igihugu yaciye abura inguvu zo kubahagarika agahitamwo kuja kwidogera mu kiganiro aheruka gutunganya ku bijanye n'umwimbu w'ubutare, kuko muri ico kiganiro yumvikanye avuga ko hamaze gushorwa ubutare bufise agaciro k'imiliyoni 6 zirenga gato mu mafaranga y'amadolari y'abanyamerika mu misi 100 gusa. Aca agirwa ko avuga ko yasanze hari abahora bimba ubutare bahora babesha ngo ntaco bakuyemo, aho yavuze Amstel na Mayondori mu mvugo mbabarira matwi. Muri ico kiganiro kandi umukuru w'igihugu yaciye yumvikana avuga ko abo bantu bariko bimba ubutare badafise uruhusha. Yafashe ingingo yo kubareka kugira babandanye bimba, hama azorabe ko bikubita agashi bakazana amafaranga. Aho Evariste Ndayishimiye yagize ati kubera ari abarundi twarabaretse kugira abandanye bimba, kuko nibashora amafaranga azogaruka mu Burundi. Ivyo bintu biteye amakenga menshi. Bigenda gute ngo umukuru w'igihugu agabishe abo yise abasuma b'ubutare, mu nyuma akabagabisha ko bazozana ubutare muri leta, ariko agaca avuga ko yafashe ingingo yo kubareka bagume bimba kubera ari abarundi? Umukuru w'igihugu arivuguruza canke arafata ingingo kuri abo yise ibisuma? Aho amakuru dufise yemeza ko umukuru w'igihugu yabuze inguvu ari bukoreshe kugira ahagarike Amstel na Mayondori bafise inguvu zidasanzwe zivuye ku mukuru w'inama nshingamateka. Ubona ko iryo shirahamwe ryabo risigaye ritwarwa na Jordan Ndabirabe, umuhungu w'umukuru w'inama nshingamateka. Aha niho twababwira yuko ariho hatanguriye n'icuka cibi gikomeye cane hagati y'umukuru w'inama nshingamateka Giras Daniel Ndabirabe ndetse n'umukuru w'igihugu, aho ibintu bibandanya kumera nabi, aho bamwe n'abandi babona yuko Giras Daniel Ndabirabe ngo yoba ariko arimbira icobo Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko bariko barapfa ubutare. Ico bikoza ngo nabegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nawe ubwiwe ngo nabo ntibaryamye ngo bagoheke, bivanye nuko nabo nyine bariko barategura ingene bo kwikurako canke bo kambura inguvu umukuru w'inama nshingamateka Mutama Giras Daniel Ndabirabe
hariko harava impari zikomeye. Ibi ngibi biri buze gushikana hehe igihugu c'u Burundi. Mu kandi kanya hari andi makuru twabateguriye ku bijanye n'intambara ibandanije kugaragara mu bihangange vya CNDD FDD, aho bivugwa yuko harashobora no kuba itembagazwa ry'ubutegetsi kuko bamwe mu ba CNDD FDD batariko barumva kumwe ingene igihugu gitwawe muri kino gihe, aho igihugu kiri mu minwe ya bimwe mu bihangange bikabandanya no kuronka inyungu nyinshi, aho inyungu zakagombye gusaranganywa mu kubaka igihugu. Byose turaza kubigaruka ko mu yandi makuru turiko turabategurira. Ibi byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.